muri ubu buzima urakeneye kubana neza n'abantu, urakeneye gukundwa n'abantu, urakeneye kubaho uri wa muntu abantu bishimira. Mbega byagenda gute? Kuko birababaje kwisanga ubayeho abantu bose bakwinuba, abantu bose bakubona nk'akanuka, aho uri muri sosiyete, aho ugeze ugasanga akagurupe kari kahari gahise gasambuka, eka ugasanga nabo muzengana, abo mwamana nta numwe akwishimira, bose muba muri kumwe gusa kubera kuvuga ati nuguhatiriza, ntibabyishimiye, ntibagukunda. Nawe ubwawe urabira bakavuga ati aba bantu koko nta rukundo bamfitiye. Ese biva kuki? Bigenda gute? Biraryoha ubayeho uri wa muntu ubana n'abantu neza, bagukunda, ndetse ibintu byose bikagenda neza, kuko mu buzima urakeneye ibintu, kandi ibintu bizanwa n'abantu. Urumva ko ukeneye abantu rero, ariko humura, nicyo cyanzanye. Ngiye kubwira byose ingene wabikora ugasanga usigaye uri wa muntu ukundwa n'abantu mbere kurusha, ugasanga abantu bose mubanye neza. Ngiye kubwira rero ibintu 10 ugomba gukora, ugomba kwama witwararika ukabikora kugira ngo ubane neza n'abantu, abantu bagukunze. Iki 10 rero niyo nkingi ya byose. Ndagushimiye rero ugiye gufata umwanya kugira ngo ubane nanje guhera kuri iyi ntango y'iki video kugeza irangiye. Gusa icyo ndagusezeraniye nuko uri buze kwishimira kandi ubimbwire muri commentaire. Twagiye rero ngubwire ibintu 10 wakora kugira ngo uba uri umuntu ukundwa, ukunzwe, abantu bose mubana neza kandi ubuzima bwaryoha kurushaho. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora kugira ngo ube uri umuntu ubanye neza n'abandi, ukundwa n'abandi, ugomba kubakunda. Kubakunda ni intambwe ya mbere izotuma ukundwa n'abandi, kuko ni gake aho uzokunda umuntu abibone ko umukunda, ubimwereke maze nawe areke gukunda. Egome birashoboka, ariko nkuko ndabikubwiye biba gake. Ariko ndizeye neza nukurikiza ibi byose 10 ngiye kukubwira ko uzosanga abantu bose uzokunda, uzoka gukunda nabo bagukunda. Unyumve neza, urukundo ndi kuvuga hano si rwa rukundo mumenyeye, rwa rukundo rwa babiri, oya. Ndi kuvuga amour sociale, ndi kuvuga urukundo rwa bose, ndi kuvuga urukundo ruhurirwa ko n'abantu bose. Ndi urukundo ndi kuvuga hano. Numva mvugize kubakunda simuze ugende kuba proposa, oya. Gukunda nyine rwa rukundo Imana yavuze ati mwese mukundane. Imana yaravuze ati ibwirizwa risumba ayandi no gukunda, gukunda abandi nkuko nawe wikunda. Iri bwirizwa niryo ririmo amabwirizwa yose, kuko umuntu ukunda duhereye ku ibwirizwa ry'10. Ibwirizwa ry'10 rivuga ngo ntukivuze kwica. Umuntu ukunda uwo mwifuriza ko apfa, ubwo nibwo aba ari urukundo. Ntiwifuze gusambana. Ese umuntu ukunda wakwifuza kumusambanya? Oyaye, ntigikunda. Umuntu ukunda ntiwakwifuza kumusambanya, ntiwamusambanya, nticyabaho. Ati gute? Kuko buriya cyo nigeze kuganira n'umuhungu, ndamubaza ati none mbwira, bajya abakobwa bose murakundanye? Egome. Ndamubaza ati none kubera iki ujya ukunda kuba uriko uraryamana nawe, ukunda kumuzambanya cyane, ariko kandi ujya wundi nawo mbona umenga nta birenze, nta nubwo bigera umushaka, nibiki kandi bose uvuga ko mukundanye? Arambarira ati buriya rero impamvu nuko ujya ubona nkunda kuba njyamana nawe, ntabwo ndamukunda. Urukundo ruvuga ngo aho tuzoshikana, oyaye. Ahubwo urukundo ndamukunda niko kunye kumushaka kugira ngo mbe ndamwinezereza ko biraho tube turafyinata. Nayo ujya wundi wo uvuga sinogeza, ndanavyumvira yuko ndo namushaka ngo tukora ibintu nk'ivyo, oyaye. Ujya nzomugira umugore niwe tuzobana. Cyandumigo ndavuga ati noneho ndatangaye. Ni kuvuga yuko rero urukundo, umuntu ukunda urukundo gukuri, nta bintu by'ubuhimbirihimbiri wo musaba, oya. Ni nka kujya ushaka gusanga umuntu agiye gura ivoka, maze iyo hojeje ko ntayigura acagura iyindi nshasha bimeze kumwe. Kandi no muri ya mashuri bigisha ibintu byo gutwaza imodoka bigiye ko gutwaza simaga bari yukura, kenda kugura nshasha ubona ko izomara igihe kirekire. Niko bigenda rero. Umuntu ukunda nta kibi wamukorera, ntiwamwica, ntiwamureka kumwubaha, ntiwamusambanya n'ibindi. Muri make rero urukundo, gukunda
bivunikiyemo amabwirizwa yose. Nawe rero nimba ushaka gukundwa n'abantu biragusaba ko umanza ugakunda abandi, maze nawe nta kabuza nukurikiza byose ngiye kukubwira bazogukunda kandi uzogera kuri byinshi mu buzima bwawe. Ubwa mbere rero reka tumanze twakire abashashe ndetse n'abantu dusanga turi kumwe hano kuri icano imbere yuko tuja kukigira kabiri. Hano rero shika muri Sanga ni kuri YouTube aho tuganira ibintu byinshi bitandukanye byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tuganira ku bintu byagufasha mu mutwe, mu mutima, mu mubiri ndetse no mu mufuko. Aha nimba wahageze reka nibaze ko amaze gukanda subscribe, kuko hano dufise ingingo imwe no guhanurana ko dutegerezwa kurondera uburyo twazabaho neza uko dushoboye kose mu kurondera amafaranga, kuko twasanze buri kintu cyose hano ku isi gikenera amafaranga. Ibi byose numara kubikora rero uzorabe neza ntuhave urenga ingingo twihaye hano mu muryango wacu aho tuganirira. Twafashe ingingo y'uko atagutakaza Imana kubera amafaranga, atagutakaza ubuzima bwawe kubera amafaranga, ndetse atanugutakaza umuryango wawe abagukikuje kubera amafaranga. Ibi rero byose numara umaze kubikora byo waba wamaze kuronka amafaranga menshi cyangwa umaze kuronka make, ariko buriya umutima niwo ubikora. Uzugerageze ufashe umuntu uwo ari we wese utitayeho ngo ninde akomoka he ngo kwande, umufashe gusa kubera yuko ubona ko akeneye ubufasha, maze nurangiza kumufasha ageze ngo agushimire uzumubwira ati niba ushaka kunshimira rero uragenda ukorere ineza uwundi muntu naho yoba umwe, bityo nanje uzoba unshimiye. Ibi rero twabonye ko niyo bitagufasha bizogufashiriza kuko bizozunguruka. Jewe rero bagutegura ibiganiro nk'ibi kongera ko uri kwabigezaho mu ijwi ryanje, ndetse jewe nyine uri kurumva banyita L6 Sinte. Ndashimira abantu bose tubana buri munsi uko bukeye uko bwije. Turuse cyane rero reka tugende ku cya kabiri. Gerageza kwereka abantu ko witagiye ko iterambere ryabo, ko wifuza yuko batera imbere, kuko wabyanka wabyemera buriya abantu barifuza iterambere, kandi navyo duheje kuvuga mu mwanya ko twese dukeneye yuko twatera imbere. Birumvikana cyane rero nimba uri mu bantu, abo bantu bifuza ko bagukunda, abo bantu bifuza ko mubana neza, abantu bifuza ko mugiranira umubano, nabo bakeneye iterambere. Kugira ngo rero babashe gukunda, bereke ko witayeho iterambere kandi mu by'ukuri unabikore witeho iterambere ryawe. Ego nawe ntibivutse ko udaharanira iterambere ryawe, riharanire ariko uterekanye yuko wishize hejuru, wagiye hejuru y'abandi. Oya, bikore ariko kandi bureke n'abandi yuko uha agaciro ibikorwa byabo, uha agaciro iterambere ryabo, kandi wifuza yuko batera imbere. Urumva muri iki gihe bazogira umugambi kanaka baje kukuganiriza, bivuze ko ikintu kanaka bakuganirize muri make, nawe wifuze gukora ikintu kanaka ubaganirize. Ibi rero bizotuma aba bantu mubana neza, ndetse mumaze kubana neza birumvikana muzokundana. Kuko ugukundana ndiko ndavuga sindi kuvuga za nkundo zindi, oya ndi kuvanye gukundana kujya kukuntu muba mubanye n'umuntu mugenzi wawe. Ubugira gatatu, gerageza gutwenga na bose. Buriya akantu ko gutwenga, kumwenyura ni ibintu bitwara umwanya mutoya egome, ariko ni ikintu ngirakamaro muri sosiyete, ni ikintu ngirakamaro ku bantu mwirigwana, ni ikintu ngirakamaro ku bantu muhura. Sinzi ko mumaze kubibona cyane cyane bajya abakobwa b'abakobwa bicuruza. Okay, bajya abakobwa bicuruza nibo bantu uzokunda gusanga batwengira uwo ari we wese, ariko sinovuga ati ndiko ndavuga nk'ikintu kibi. Unahure neza impamvu babikora no kugira ngo bakundwe n'abantu benshi, ariko kandi sabicuruza gusa n'umukobwa afise mindset y'ubwo ati nshaka guhuza n'abantu benshi, nawe usanga gafise kuguma atwenga n'abantu benshi. Ariko kandi si ibyo gusa, abazungukazi uzosanga baramukanije kenshi baramwenyura. Impamvu nuko kumwenyura ni ikimenyetso cy'urukundo. Nuri umuntu rero wamana ishavu, wama warashavuye, urumva neza yuko abantu baduca batangura kugutinya, maze kwa rukundo naho ruzoba rukiva. Gerageza kwamana kamwemwe rero, kuko ukumwenyura ni ikimenyetso cy'amahoro, ni ikimenyetso cy'urukundo. Gerageza kwamana kamwemwe rero kugira ngo abantu bakwegere, bagukunde, maze mufashanye muri byinshi bitandukanye. Ubugira kane, gerageza
kubwira abantu ko ubakunda, cyane cyane babantu mubana, babantu mwirigwana, babantu ritarenga utababonye, babantu iminsi ibiri muba mubonanye. Aba bantu gerageza ubakunde kandi ubibabwire, apana kubakunda mwibanga. Bakunde kandi ubibabwire, kugira ngo ntukunde umuntu umere nka babandi akunda umuntu kugeza apfuye, ugasanga niho atangura gupostinga ngo twagukunda, ngo twagirana ukuntu imbabazi. Egome umuntu uramukunda, basi nimba udashoboye kumubwira bimwereke ku buryo nawe amenya, abona ati uyu muntu koko arankunda. Ariko byiza ubimubwira, wamubwira ati rero je nshuti yanje ndakwishimira, twibanye neza, muri make utu tuntu twiza wumva umuyumvira ko mu mutima, ukatumubwira kugira ngo bigugirire akamaro mu mubano wanyu, ntihabe ibintu byo kwama mushwana, ndetse ugasanga n'ibintu mushwanira ni ibintu bitaboneka, ni ibintu biraho bisanzwe, ariko ugasanga gusa mwama mushwana muri ko mupfa ubusa. Ibi byose rero ni ibintu byagufasha kugira urukundo mu bandi, kuba uri umuntu ukunzwe muri society. Ubugira gatanu, gerageza gufasha uko ushoboye. Gufasha buriya umuntu uzomubwira ko umukunda maze waramubonye ari mu bibazo ukanga kumufasha, ntuzobwira umuntu ngo uramukunda wamusanze bagira bamwice ukavuga ngo kubita. Ahubwo ntuzosanga umuntu ariko aricwa n'inzara ureke kumufasha, ureke umuto kurya, hama umubwire ngo uramukunda. Nimba ukunda umuntu rero gerageza gufasha abandi kugira ngo urukundo rwawe ruboneke ko urwo rukundo koko urufise. Gufasha ntibisaba ibya mirenge, ntibisaba amafaranga menshi, ntibisaba kuba uri umubosi, oya, ahubwo fashisha ivyo nyene ushoboye, fashisha ivyo nyene ufise. Ibi byose rero ni ibintu bigufasha kugira ico no kwita urukundo mu bantu, bigatuma abantu bavuga ati ko kurya muntu aravise umutima mwiza, maze nabo bigatuma bagukunda. Kuko kucyambe ndabwira ati ubakunde, ego kubakunda ni byiza, ariko kugira ngo bagukunde rero birasaba ko ibi byose niko ndakubwira kugeza ku cyanyuma uzoba wabyubahirije kandi ukabikora neza kandi bikuvuye ku mutima. Gufasha abandi rero ni intambwe ikomeye yerekana yuko nawe abandi ubakunda. Ubugira gatandatu, ntukereke abantu, ntuje muri societe ngo urire wereke abantu yuko ubabaye, utunuye, ufise amarira, oya. Birashika ndazi ko mu buzima twese duhura n'ibibazo, bigashika ugahura n'ikintu nyene kitakunezeye, handi ukora ibintu bigenda uko wipfuza. Aha rero uze ugerageze ntiwereke societe, ntugende kurira mu bantu ngo ubereke yuko umenga uri mu gahinda, uri mu marira, urababaye. Kuko buriya uko byagenda kose nubwo nabwo ati dufashanye, dufashe bari mu bibazo, ariko nta muntu ukunda umunyabibazo. Umuntu ashobora guhura n'ibibazo rimwe kabiri gatatu ukamufasha, ariko kwamana marira, kwamuri uri kuganya, kwamana icyo no kwita stress, umwanya ku mwanya, uwo muhuye wose nukubwira ibibazo ufise, ntako nta cyiza muri wewe uvuga, uguma wivugira ibibazo utunuye. Ibi rero abantu ntibabikunda, kenshi bituma abantu bakuvako, bigatuma abantu bakuje nawe bifuza kugukwepa bakaguca kure. Biragushikira ugahura n'umuntu kwira yama yakubwiye ibintu by'ibibazo buri munsi, ugasanga bifuza kumuca kure. Bwira ikibazo wa muntu ubona yuko koko uramutse umubwiye yo gufasha, aramutse atagufashije yoba ari hahandi nyene nawe uvuga ati noneho yabuze uko agira. Uyu ni wa muntu wo kubwira ibibazo byawe n'Imana gusa. Imana yiririre buri munsi, ariko nayo wibuke kuyishimira, ko kwamusaba Imana nyine utayishimira nabyo si byiza. Rero gerageza ibyo kwamana amarira mu bantu, kwamubaganya mu bantu, ntamwe adafise ibibazo bajya uja kuririra nawe ufite ibibazo byabo. Rero urumva yuko ataco byo kumarira. Reka rero nibaze ko iki naco ucumvise. Ubugira indwi, ubahiriza ibyiyumviro by'abandi. Inshuti yanje, hari abantu rero bashaka ko buri kantu kose kava kuri bo, bashaka ko iby'iwabo byubahirizwa ariko nabo batubahiriza iby'abandi. Bari muri societe, habaye akabazo kanaka cyangwa muri kugana ku kintu kanaka, baravuze ati noneho iki kintu kigende gute, bamwe ati bigende uku, nawe ati oya bigende uku. Okay, rimwe kabiri gatatu is okay, birashoboka, kuko ubu uri kwatanga ibyumviro n'igihe usaba ibyumviro byubaka, ariko buri munsi ikintu kitagenze uko ucifuza nabwo amahoro aboneka. Abandi byo bavuga byose ntabyo wubahiriza, ugomba gusa ko wubahiriza ibyawe. Ni muri kuganira n'abandi ni wowe ugomba kuvuga wenyene. Muri societe muhira niwe uvuga, abandi ntibavuga. Aha rero hazogira igihe abantu hageraho bakubonye baguca kure, urumva yuko
uzuriko atakaza gwa rukundo turiko turarondera. Ibi byo navyo rero ugomba kubyubahiriza, ugomba kubigendera, gerageza kugira respect ku vyumviro by'abandi. Egome serura icyumviro cawe, ibi nivyo serura icyumviro cawe, ariko kandi kitubahirijwe, kitagendewe ko ubyihanganire. Siko ni watanga icyubaka bivanye n'ivyo murimwo bazocubahiriza, ariko niwumve yuko umenga ivyo murimwo n'icyumviro utanze ico nuko cuba kitameze neza, akavuga ati none ki okay arakabura, bagatanga ikindi, nawe wige kucubahiriza, wige kwakira na ide zivuye ku bandi. Aho rero niwe uzuba n'umuntu uhanurwa mu iterambere, kuko uyu muntu atubariza iby'ibintu by'abandi niwe uri nawe ariko akora ibintu bitari byiza. Amahano ati noneho rero mugabo, ibintu uri kurakora wakabajya ubikora uko, ariko bakavuga ati no jewe ibyo nkora ndabizi, sindi umwana, amajambo nkayo uyakure mu kanwa. Rero nimba uri kurakora ibintu egome ntube nibyo, ariko kandi ntube umudanurwa. Tute XMOV ibi byama byavuzwe, ndazi ko atakiganiro ari ibiganiro bike kitavugwamo. Tute XMOV ibintu ni kugira hagati na hagati mu muntu rero uhanurwa, ariko kandi utagira ku mabwire y'abandi. Ubugira umunani, gira ukwihangana. Ukwihangana kizogufasha iki? Ukwihangana ni intambwe ikomeye izo gufasha kubana n'abandi neza, ni intambwe ikomeye izo gufasha kubaho muri sosiyete ukunzwe kandi nawe ukunze abandi. Kuko kwa kurinda kubwira muri sosiyete cyangwa se umuntu mwamana cyangwa abantu mubana, birashika bagakora ibintu nyene bitakunezera, ukabona yuko ibyo bintu atari byiza. Ariko rero iyo uciye wa muntu utihangana, ugasara, ugatangura kubanga cyangwa ugatangura kubatuka, urumva yuko wa mubano mwari mufitaniye, go rukundo mwari mufitaniye byose uvyo byononye. Rero gerageza rero kugira ukwihangana, nimba mubana n'umuntu cyangwa se muzengana n'umuntu cyangwa se mukorana n'umuntu ku kazi, birashika nyene akaba atuma mudahurije ko, kuko wowe ufise mindset yawe nawe afise mindset yiwe. Hari igihe zo kubwira ibintu cyangwa kora ibintu nibikunezere, aha rero uzogomba gukora. Hari igihe wumva umenga wo mutuka umubwira nabi, ariko icyo gukora cyiza no kwihangana, ukavuga ati noneho icyo dupfuye kiruta icyo dupfana. Icyo dupfana kiruta icyo dupfuye. Muri make icyo dupfuye kirutwa n'icyo dupfana. Nimbaraka kandi dupfuye, reka tukihoze maze ubuzima bukabandanya. Nivyo bita ukwihangana. Buriya ukwihangana buri kantu kose wakora mu buzima karasa ukwihangana. Nko kuja mu rugo twamaze kuvyumva no kwihangana, kurondera ubuzima no kwihangana, kubana n'abantu nyine no kwihangana, ndetse muri buri kintu cyose biragusaba kwihangana. Ubugira 9, saba ikintu umuntu urishuwa neza yuko aza kukwishura ego. Buriya kwama usaba ikintu ugahakanirwa, ego ni ibintu bisanzwe, abantu basaba ibintu bagahakanirwa, ariko gerageza byibuze, kuko guhakanirwa buri munsi usaba ikintu abantu bakwishura oya bikugira disappoint, bituma mu mutima wawe wumva umenga abantu barakwanka, bityo nawe kumva umenga wobanka, kuko kwishurwa oya ntibiryoha. Rero imbere yuko usaba ikintu umuntu, ngiye kubwira uburyo umuganiriza imbere yuko umusaba ikintu, kugira ngo wumve nimba wo kimusaba cyangwa utokimusaba. Muri make niwumva aza kukwishura ego utakimusaba, ukavyumva neza ati umuntu aza kukwishura ego, ubone ukimusaba. Nuvyumva ko atokwishura ego aza kukwishura oya, ucu vyihoza. Ndaguha akarorero, wewe ufise ibutike udandaza ibintu byo kurya, umufite umugenzi ntimubana hafi, wifuza ko yokubera umukiriye, akava mu bugenzi akaba umukiriye. Abantu benshi bakora ikosa, bavuga ati none jama vipi, je ndavise rega butike hanaha, nshaka nawe uzuraza kunshorera man, nshaka uzuraza kunshorera. Ibi rero ashaka kuvuga ati nzoza canke shaho twe ntabijya bintu, ukaca kubaza ati no udandaza ibikini biki, je ndandaza ibi nibi, ati ivyo navyo dukunda kugura muhira, cyangwa avuga ati muhiri wacu naho hari akabutike ibintu nk'ivyo. Niba ugomba kubwira umuntu ati nshaka ko uza kunshorera, avuga ati noneho nshuti yanje buriya mbega mwebwe musanzwe muguriraho ibintu byo kurya hano hafi, nanjye nashaka kugura ikintu, iwanyu bimeze gute, ntimugura kure? Ati twebwe ni kure kabisa. Niwumva rero yuko ico kibazo basanzwe bagifise muri quartier iwabo cyangwa muhiri wabo, ubone kumutumira nimudandaza impuzu kubuko. Burya nanje nimashaka gutumira umuntu kuri YouTube yanjye, namubwira ati none buriya wewe birashika ugakenera ibintu by'impanuro, buriya nibishika ugakora ibintu nyene kubera kubura impanuro, akambara ati noneho egome. Namubwira ati none muri ubishika urasimbya kuri YouTube
ukore subscribe nawe nimba bishika ukumva urakeneye impanuro nigusimbira kuri YouTube nyene ukazwarabigana buri munsi hamwe wumvise uburambirwe akaba ari byo urumva uja kuraba maze bikagira ico bigwanuye mu iterambere ryawe. Ubwa nyuma rero ikintu gikomeye cya nyuma no kubaha abandi maze nawe ukiyubaha ndetse ukongera ugakenera kubahwa, kuko nuba wiyubaha wubaha abandi nta nkeka n'abandi bazokubaha. Reka rero ndagushimiye wabanye nanje gura ko nango y'video ugeza uyu mwanya giye kurangira. Reka ndagusaba ko kanda subscribe niba utarayikora, hanyuma tuze tubana mu biganiro byinshi bitandukanye cya kuri no channel. Ndabakunda cyane rero je wagutegura ibiganiro nk'ibyo bagezaho banja Eli6 Sinde. Ciao ciao.